utabeshejweho n'uwo mushahara ubeshejweho n'isengesho. Niba atari iryo rikubeshejeho uri umusuma, arayandi manyanga ukora, ariko nimba wiringiye Imana gusa ubeshejweho n'isengesho. Isengesho yafata utuntu twari duke bikatugwiza. Yesu wabonye abantu bicaye bari basanzaye, abantu benshi babitegereje abona bafise inzara. Abigisha baramubwira ngo sezera abantu vuba na vuba bagende baje mu mihana kubonera ibyo kurya, kubera amasaha agiye kandi barondere naho barara burije. Yesu arababwira ati abasezera ahubwo bicaye bagabo ntabyo kurya mufise aho. Harimo abantu bose bari ngaho abantu bari mu 200. Kubera isengesho, iyo usenga ari kubema ngo ukwizera ushobora kugira ubone gushaka amazi ari ikintu shireka amazi y'ubutaka nawe shirako gusa shira mu magarima. Ariko iyo wasenze nibaraba ngo ibikashi maze igihe idakora, naho yoba barayiblotse uyo mwanya barayidebloka, hanyuma amafaranga akinjira kubera gusenga. Yesu arababwira ngo none nimuzane utwo mufise mutuzanire turabe, batumuzaniye batumuzaniye. Haleluya. Aravuga ngo data bizi ibyo kurya kugira ngo abantu bizere ko ari wowe wandumye. Niwasenga abantu bazomenya ko Imana ariyo yaguhamagaye, abantu bazomenya ko Yesu ariwe yagutumye. Ari gihe ubwira abantu Yesu ntibamwemere, ariko iyo wasenga isengesho rirabemeza. Basigaza ibisimba 12 begeranye tupfunguka, utwagiye tupfunguka baduhereza. Yesu ashaka kugira ati namwe abigishwa batamurungikira imiryango yanyu ibirikorago, mwose arukigiseke mu muryango wiwe. Niwasenga saba muri kumwe gusa bazotabagwa, naba wasize mu rugo, naba wasize ruguru, n'abatari hafi yawe bazoshikirwa. Abantu bamererwe neza kubera ko wasenze. Kozamura ibiganza kuri Yesu abariko barasenga. Ubona karabwira uko wicaye aha, uko wicaye uko nyene wicaye, ibintu biriko birakoreka ko wicaye imbere y'Imana kandi yamaze kubona icyo ukeneye. Ibintu biriko birakoreka, biriko biribaka. Bande bayibona bagira gute? None waje ngaho waje kuyirara, none waje kurabita bone. Bande bayibona bagira gute?
muricaranye n'amaso y'umubiri atayibona muricaranye iri hano turi kumwe ntukayisenge nk'iri kure uyisenge nk'iyo mwicaranye iyo wasenze ndavuga ngo turagutegetse wahagarira aho nyene ugeze twagumye tugenda twiruka igwa imbere yacu igwa imbere kugeza turinde dushikana imodoka imvura ikigeze tunyaga tuguma tubone igwa imbere yacu igwa imbere turinda turashikana twazize imodoka kandi wari umusozi muremure cyane cyane turawumanuka tugera mu isoko twongera turaduga ari ahantu umanuka umusozi ugaca umanuka mu mazi ugaca wongera ukaduga turinda turashika ku modoka imvura itaradushika tuguma tubona ibyo imbere yacu niwasenga bigatsoga ubibona imbere yawe ubibona imbere ya ku metero nk'ijana ku metero nka 200 bitagushikira. Haleluya. Ziratono wibuka Isirayeli bavuye mu Egiputa bavuye mu gice uhoraho iyo usenga isengesho rigenda ryegeje ibibazo imbere ribisunika wowe ukabona umenga bigiye kukumira ariko wabiyegera Imana ikabisunika Imana ikabisuguma. Iri sengesho ryawe ry'uyu munsi risunika ikibazo cyari imbere yawe, risunika igeragezwa ryari imbere yawe, risunika ibimeze nk'imvura byari imbere yawe, risunika semene. Haleluya. Gusenga ariko ntacyo bitwaye ndaje sinzopira mwaho. Bwana sifiwe. Niba usenga ntuzopira mwaho, niba ukorera Imana ntuzopira mwaho, bitebe bitebuke Imana izogutabara. Ibintu biroroha. Kunde gusenga. Ijambo rirakomeye gusenga. Kizigwa. Gusenga kwishura amadeni. Gusenga kwishura umuntu inzu. Gusenga kuratabara. Gusenga kuraruhura. Gusenga kugarukana badutaye. Ayo
ushimwe Mana, reka ngushime kubyo wankoreye. Ewe Mana umva gusenga kwacu, uradusubiza tukumva tuguwe neza. Ushimwe Mana, ayo mazi n'ibisubizo by'Uwiteka, ubutayu n'intambara duhura nazo, uradusubiza tukumva tuguwe neza. Ushimwe Mana, wahimbaze. Imureme tuti nimureme, tuzamubona uwo mwami mwiza. Ndetse n'ubupfakazi tuzaba twisezeye. Imureme tuti nimureme, tuzamubona uwo mwami mwiza. Ndetse n'ubupfakazi tuzaba twisezeye. Imureme tuti nimureme, tuzamubona uwo mwami mwiza. Ndetse n'ubupfakazi tuzaba twisezeye. Yesu mwami, Yesu mwami azotwicarira, atwicarira kandi n'urume imuzongera. Abarundi ibibazo birarangiye. Imureme tuti nimureme, tuzamubona uwo mwami mwiza. Ndetse n'ubupfakazi tuzaba twisezeye. Sengani duhagurutse Imana ku ntebe, ikaza gutabara. Gusenga Imana, gusenga ni kwiza. Duhagurutse Imana ku ntebe, ikaza gutabara. Gusenga we, gusenga ni kwiza. Uduhagurutsa we, duhagurutse Imana ku ntebe, ikaza gutabara. Ikaza gutabara. Yemwe ikaza gutabara. Ikaza gutabara. Ikaza gutabara. Ikaza gutabara. Ikaza gutabara.
akira gato. Urakeneye kubaho neza, kunda gusenga. Urakeneye kwambara neza, kunda gusenga. Urakeneye kugera kure, kunda gusenga. Kunda gusenga. Ari ibintu nkunda kuvuga, ahubwo ati ibi sinabishaka, ibi sinabikunda, none nabishaka. Hanyuma sese ngo bigeraho byo bibyibwira gusa byo muko bigaherera mu mutwe ubuze wikintu ugishaka nkeneye kijya kikiruta kugira ngo ushikire kiriya wifuza bigusaba kongeza amasengesho yenza wari kurasenga ko ntabwo ibyiza bitora mu nzira, ibyiza barabisengera bakabihamagara. Ariko ushobora kubona umuntu ashobora kumva ashaka kumera nka naka, none ukeneye kumera nka naka uko umubona kugira ngo abigereko yabigejejweho n'amasengesho menshi. Wewe usenga yahe? Niba udasenga uzoba umurabira kure. Yagiye gukina muri Europe, kujya kuntu bagura abakinnyi baramugura bakuye muri Afrika bamujyana muri Europe, baramubwira bati rero kugira ngo tugushyire muri ekipe ushobore gukina ati wanze kukwira bamupira basanga amazina agaciro itanu ataraki ko tubona inzara igiye ubayeho ati ya gatatu reka bitari byo gato tukwerekerera ingene bagira idendo muri idendo rutayimara rwose ntabwo uzoburagira ku mukino ino ekipe idendo yarariye ari igihe uvuga ngo urasenga muganga amasengesho yawe ugasanga nashobora no kwica umubu. Niba ushaka kurwana n'amajeya, ushaka kurwana n'indubu n'amasengesho usenga, umubu utoshobora kuvuga. Ukeneye guhangana n'ibintu bikomeye, ukaba ukeneye guhangana n'ibintu bikomeye, senga amasengesho menshi y'imbaraga. Iyo Satani tugabaka ibitero, hari abadayimoni arungika. Rero napfa kurungika abakomando mu rugamba rworoheje, arungika abakomando bagiye guhangana n'abandi bakomando, sibyo? Kugira ngo arungike abasirikare bakomeye abanza akaraba uwo muntu imbaraga afise, gatereka ndungike izi ngabo z'intoranwa kuko uriya nawe yibitsemo ubushobozi nucleaire, bombe nucleaire nizo yibitsemo. Mukwiye kwibikamo bombe nucleaire z'amasengesho. Fise amasengesho make ukaba ukeneye guhangana n'ibintu bikomeye, ubike muri we amasengesho menshi. Yesu ngo asenze nkuko ndiko nababwira ibyo kurya bica biragwira. Niwasenga hari ibintu bizogwira, niwasenga amahoro azogwira, niwasenga umunezero uzogwira, niwasenga hari ibintu bizogenda byiyongera muri wewe. Niwasenga uzomenya ko atari urugamba ufitaniye n'abantu, uzomenya ko urugamba ufitaniye na Satani. Uzoreka kurwana n'abantu, urwane n'Imana, urwane na Satani. Ariko naka yangiriye ibi, naka naco yampaye, naka naco afise. Senga Imana imutume akuzanira ibyo ukeneye.
afise ibyo afise n'ibyiwe biramukwiriye kugira ngo rero agire icyo omba niwasenga imana izokuzamaho. Haleluya. Imana izokuzamaho akuzanira ibyo ushaka. Uracukana waraza hasi abantu hasi iyo bari mu baba bari mu buzima iyo bagiye kukata urakazu amakazu bakamwita butoyi nawe iyo uwo mwamaranye amezi 9 mu nda mwavukiye intego zitandukanye abantu bavukana aramasa uragakena butoya gato ugasanga butoyi eba nariramu ugasanga bukura fisizo bapfuye mu ndimu ariko imbuto zabo zarize bishika bakavuka bafatanye bafise imitwe bafise sengo zibiri ntabwo bafise sengo imwe umwe yiyumvira ukwiwe undi akiyumvira ugasanga barafatanye kugeza bafise n'amaguru abiri hano hari imitwe ibiri ariko umutwe umufonksiyona ukwawo undi ugafonksiyona ukwawo gusa icyo ntazi bagera mu bigero umusore umwe ngo ashima igipande kimwe baragikata biragenda igipande kimwe Rejoignez.
mana yohereza iwibuke nasira mari urakeneye ko ibintu bihinduka. mwebwe harabana imigozi y'ibibazo y'ingorane y'amageragezwa igiye kubapfa kubera gusenga. Wamisoziwe ulikendele uiteka Aftusha utegeka no kuhindu Imigambi Manzi santa Iwase ijambo riri muri Bibiliya rivuga kuri Elisa. Bibiliya itubwira ngo igihe yari muri Isirayeli, iminsi yamaze akiri muri Isirayeli, nta muntu yigeze atera igihugu ngo gitsinde. Impamvu ni iya kubera yarabitse isengesho ry'Imana. Umwami w'Isiriya ni Siriya we yahora agira inama zingene yoje gutera abisirayeli, w'Imana igakiza ikabibwira Elisa mw'ijoro ikamubwira ngo babategeye aha, genda ubwire umwami bagende babategere babagwaniriza runaka, bakabagwanya bakabatsinda. Niwasenga uzomenya amakuru y'ijuru, uzohabwa amakuru n'Imana. Ngo bikama biba kenshi kugeza igihe umwami w'Isiriya akoranya inama, akoranya abaminisitiri, abahanuzi, abakonseye, barababaza ati nimumbwire ninde aho najyana inama dukora muri Isirayeli, ko inama yose dupanga ihitira imenyekana, ninde aho najyana amakuru akayashyira igihugu cya Isirayeli. Niriya perereza riri muri twebwe harimo mu maneko. Baramubwira ati nawe aho Isirayeli ari umuvugishwa n'Imana, inama zose dukora n'ibyo wiyumvirira ku gitanda uri ku gitanda cyawe ujyana, Imana ihita ibimubwira. Ndashaka musenge mugere ku rugezo rwo kumenya amakuru y'abansi banyu. Abantu ntabwo babyumvise iyo mvuze. Musenge mugere ku rugezo rwo kumenya amakuru y'abansi banyu, n'ibyo biyumvira baryamye, n'ibyo biyumvira barimo byo bapangira utunama ahantu runaka, wewe isengesho rigende rigushikireyo ribimenye bariko barabyiyumvira. Arahamye
yitwa Gehazi afatwa nuko abyura Elisa aramubwiye ati karabaye databuja turapfuye. Umwami yarumbitse ingabo ibihumbi n'ibihumbi. Arasenga ngoma kumura kibu kigabo turi kumugitaza imbaraga dufise. Kibona ingabo zidukikije ukuntu zingana. Ndagomba ngo umenye ko ku ruhande rwawe hari ingabo zikurinze. Araba marayika barinze ubuzima bwawe. Imana ihumura amaso ya Gehazi ngo abona imikote yako igose umusozi bariko. Niwamenya ko Imana iri kumwe nawe uzotinya nuzogira ubwoba, uzosenga ugire icizere. Babona imikogote y'ingabo atari n'ingabo zisanzwe ariko ingabo zivuye mu ijuru. Nagenda babwire ko ingabo zivuye mu ijuru zidatsindwa. Abantu bari hano Imana ibazaniye ubutsinzi buvuye Siyoni, ibazaniye intsinzi ivuye Siyoni. Mugiye kubona ingabo z'Imana. Kozamula haleluya. Sogiye kubona ingabo zigukikuje nyine kubera gusa izo ngabo uzozihabwa niki? Uzozihabwa n'amasengesho, nabwo uzozihabwa no kujya buri munsi, buri gitondo, buri mugoroba. Oya, uzozihabwa nuko uzotubika umukanda ugasenga ukagira ibintu wima. Uko uzovyiyima cyane niko uzokwiyegereza amaso y'imwe. Uko uzokwiyegereza amaso y'imwe niko uzobona Imana ku rundi rwego birenze ko wari kurayibona. Wabona ingabo zivuye mu ijuru ibihumbi n'ibihumbi, imikogote yako. Haleluya. Uwo musi yazarize aragira kwizera gutoya ibintu Imana ikora kuri wewe cyangwa ibyo Imana itegura kuri wewe, hamwe iyo bihishurira abansi baba bakamenya imbaraga ufise, nibo so kukwiruka inyuma bakuroga batekera utwo batekera botinya bagahura. Kandi ndiza nakekeranye ko kubwaye amasengesho y'uyu munsi Imana iza kubahumura amaso wacawi walozi. Imana ibafungura amaso bamenye imbaraga zawe, bamenye ubushobozi bwawe. Haleluya. Imbaraga zawe Uwiteka Mana yanjye zitumye Uwiteka agiye kongera gukora ku buzima bwawe nkuko yari yarakoze rya joro, nkuko yari yarakoze ya minsi, nkuko yari yarakoze cyagihe. Nubagira yongera akorane. Haleluya. Uwundi munsi Elisa ngo baraza baje kumufata, barikije neza hari bagiye kumushikira uwamufata. Elisa ngo arasenga Imana ngo Mana batemu uruhuni batongera kubona. Imana batamu uruhuni, isengesho itamu uruhuni abansi bacu, ritamu uruhuni abadayimoni, ritamu uruhuni imwe mu mbi. Ngo Imana ibatamu uruhuni. Maze baca bahura na Elisa, bahurira mu nzira. Elisa arababaza ati murondera nde mwabagabo? Turondera Elisa umuhanuzi wa Isirayeli. Ati
umva isengesho rizogura ibibazo kwifatisha ubifate miri ingorano zifate miri fate miri kibazo bageze mu kambi ya Israeli Elisa ngo acabwira Imana mu maso y'abantu bacaba Elisa ya kambi muri tambara ya Israeli bagiye guhumura basanga bari mu biganza byabo ndavugana n'umuntu afise umuntu amugenda ko nijoro amugenda kamajoro benshi aguteye kenshi mu ijoro Imana yo mu ijuru iguha imbaraga zo kumufata bigire gute iguha imbaraga zo kumufata ariko sinzi ko zohagushira amanga yo kumufata kinya n'imbere bakiruka umuserebanyi afatikwe miri imbere yawe ubushobozi bumuherane. Haleluya. Hari umugabo umwe mu Tanzania ubu n'umupasiteri yarakijwe yahora ari akomeye akorana n'imizimu ngo akagenda akagugaye agaca mu gihome acinjira mu nzu akaza agakora ibyo ashaka mu nzu. Umunsi umwe ngo araza yinjira mu nzu y'umukristo arinjira yinjiye biramushobokera arinjira ageze muri salo akora ibyo yaraje gukora n'amareba yiwe wagerageje ngo akoreshe amareba yiwe ngo asubire inyuma abura inzira biranga ko asubira gusohoka ari gusa atambaye nyene aho hantu nawe Imana yamubwiye ati wowe sinzi uza kubyuka muze kubyuka nka saa moya y'igitondo nabereke mwafatishije. Haleluya. Abyutse basanga umubaye yari umubaye yicaye muri sala ari gusa atambaye. Wewe waje ngaho byagenze oya turakujana mwibarabara tukwerekana igisagara cyose kikwereka aratakamba ndi mu mara ndihanye sinzosubira kugaruka gutumbera n'urugo ngiye no kubwira abandi barozi bose bo muri aka karere iwawe bahati reka ndakubwira abarozi babwirane yuko ibyawe bidashoboka yuko iwawe hatinjigwa ntabwo byumvise ubuzamuye. Haleluya. bahana amakuru bagira inama bavuga ngo kwanaka cira birarwa ntabwo hinjirwa cira birarwa ntabwo tugupfa kuhatumbera uko wishakiye. Acaragenda aramubwira ati genda ariko uzokizwa uzofatwa umunsi wabiza akazi ubu yarakijije. Ubu ni umukozi w'Imana acira imbaraga zo gufata abansi bawe acira imbaraga zo kumenya abagutega. Haleluya. Acira izo Imana ikiracecekesha. Ndumva mwuka w'Imana ariko arambwira muri mwebwe ko hari abantu hari ibyago bigiye guceceka. Muri mwebwe harimo abantu hari ibintu bigiye guceceka byari bimeze nk'induru ku buzima bwabo, byari bimeze nk'ugwamo ku buzima bwabo, byari bimeze nk'ibagwanya bibavugana. Imana igiye kubicecekesha. Iminsi tugezemo iminsi y'uko abana b'Imana bakwiriye kubaha ikimenyetso. Ikimenyetso cya Yesu, ikimenyetso camwe nicyo gike. Reka nababwire
abantu bagiye kubaho neza si abantu bize menshi, si abantu bafise byinshi, ariko n'abantu bafise Imana. Muri mwebwe abafise Yesu nibo bagiye kubaho, abafise mwemu yera nibo bagiye kubaho. Sirikira cangana ukuntu bigoye gutahura, isirikira irabamwe ibintu bigoye gutahura, ariko abafise Imana bazoba. Abaririmbyi mwirike ikimenyetso c'Imana, mwabasenzi mwirike ikimenyetso c'Imana, mwabavuga butuma mwirikemo ikimenyetso c'Imana. Yesu yababwiye abigishwa biwe ngo mugende murindire isezerano, murindire Yerusalemu, murindire isezerano mwanyumvanye. Iryo mwanyumvanye nanjye naryumvanye Data. Ntimugende ngo mwinjire mu gikorwa utarahabwa ikimenyetso cyane. Mubanze mugende murindirire cyumba cyo hejuru. Bo bamara iminsi bariko barasenga ku munsi wa mbere kugeza ku munsi w'icumi. Ku munsi ugira 10 bariko barasenga. Baza babona ikimenyetso cy'umuriro kimeze nk'ururimi rw'umuntu ariko waka. Uko rwabaguyeko niko batanguye kuvuga mu rurimi rutamenyekana. Nuhabwa icyo kimenyetso uzohabwa ururimi rw'Imana, uzohabwa. Ngo abantu bari ngaho bavuye mu bihugu bitandukanye babumvise baratangara, ngo kumva bavuga ururimi rw'iwabo kandi batagwize. Baratangarazwa no kumva bavuga ururimi rw'iwabo. Mwese akumva uvuga Icyongereza akumva ko barakivuga, uvuga Igifaransa akumva ko barakivuga, uvuga Ikirundi akumva bariko barakivuga. Iyo wahawe ikimenyetso uhabwa itandukaniro n'abandi bantu, uhabwa favor y'Imana, uhabwa igutandukanya n'abandi. Nimwakira ikimenyetso kivuye ku Mana. Akira ikimenyetso cyo Imana ikirarondera abantu, Imana ikirarondera abakozi, Imana ikirarondera abizigirwa, Imana ikirarondera abantu bayisenga mu kuri no mu mwema kugira ngo ibakoreshe muri ino generation ya nyuma. Muri ino generation ya nyuma irakeneye abamama, irakeneye abapapa, irakeneye abakobwa, irakeneye abahungu ikoresha kugira ngo ibadomeke ikimenyetso bashobore kuyikorera, bashobore kuyikorera batatinya, batagira ubwoba, bashobore guhindura amateka y'ibintu. Bwana sifiwe sana. Bibiliya iravuga ngo abigishwa ba Yesu bamaze guhabwa icyo kimenyetso, umunsi umwe uhari isaha 9 z'umunsi baduga ku musozi w'amasengesho, baduga mu rushengero nk'uko bari bamenyereye kuduga. Ariko baduga bafise ijambo ritandukanye n'iryo bakorana. Bo bagiye gusenga ngo binjire, bagira binjire, bageze ku irembo ryitwa Ryiza basanga umugabo yari aho kwija imyaka 40
bari bamaze imyaka 40 bamuterura bamuzana kuri iryo rembo. Imyaka 40 bamuterura bamuzana kuva pfutse yapfutse ikirema, baramuterura bakamuzana kugira ngo asenge abinjire. Babonye Petero na Yohana baje, ababonamo amafaranga, bari smart. Arigiye abakozi b'Imana twihagarara kukifata neza, agahuzu kakamesesha umubirizi, ukakamesesha umubirizi, ukakagoroza umuyaga, abantu bakabona uraberewe bibaza ufise ifaranga mu mufuko, naho atafaranga ririyo. Ariko naho atafaranga ryo baririyo, hakaba hari ikimenyetso camwe abayakeneye bazoyaronka, kuko ikimenyetso kibasha kuguhesha amafaranga, ariko amafaranga niyo guhesha ico kimenyetso. Iyo ufise ico kimenyetso cyo guhesha amafaranga, ariko amafaranga niyo guhesha ico kimenyetso. Abantu ngo bigeze kugerageza ngo bazi imbere ya Paulo na Sila, barababwira ngo turabingiza muduhe kwayo mavuta mudukoresha tubaha amafaranga. Paulo abwira uyo muntu yaramuzana amafaranga ngo uragapfana nayo mafaranga yawe, kuko impano y'Imana utoyigura amafaranga. Bari bazi mu mafaranga bafise yo bahesha impano y'Imana. Ariko ibintu bifise hari abagwiza tunga bo bavyipfuza. Ni kugenda wakira ico kimenyetso, wakira ico kimenyetso. Imana yambariye ngo mwibi bihe bigoye, mwiyi misi goye, iragomba ishengero ngo irisige amavuta, irishire kimenyetso kiritandukanye n'abandi bantu bose bavuga ko basenga. Kuko abavuga ko basenga ni benshi, abavuga ko berekwa ni benshi, abavuga ko bavuga ubutumwa ni benshi, ariko ukwiriye kugira ikimenyetso kigutandukanya n'abatari bo. Ukubonye akubona ikimenyetso cy'Imana. Bose sabageni hari imerekezi, hari mwiki imerekezi, kende ku imerekezi uyo mwanya Petero abwira ico kirema, aramubwira ngo amafeza n'amazahabu ntabyo dufise, ariko ico mfise ndakiguha. Sinzi kuranariza iri jambo ngo mushire ku munzani. Paulo ntiyari wenyine, yari kumwe na Yohana, ariko agiye gusenga aravuga ngo amafeza n'amazahabu ntabyo dufise, ariko ico mfise ndakiguha. Imana nabwo igomba kugukoreshereza muri rusange. Imana iragomba kuguselekshona mu bandi, wewe ukoreshwe nka wewe. Ibyo Imana igomba kugukoresha nabwo bizitirirwa uwundi, bizitirirwa wewe. Petero avuga ngo icyo mfise ntiyarazi kiri muri Yohana. Nanjye ndavuze ngo hari ikintu Imana igiye kugushiramo. Ndahinduye isengesho, nabwo igiye kukibashiramo, igiye kukigushiramo wewe. Kuko nshobora kuvuga ngo nimwakire ico kimenyetso kikakira umwe, ariko umuntu yiteguye yakira ico kimenyetso kimuselekshona, kimutandukanya, kimwerekana, kimuvuganira, kimuvugira, kimusengera, kigutakira imbere y'Imana. Akira ico kimenyetso. Kigisagara kirimo abakobwa benshi, ariko Imana ikwiye kukurobanura nka wewe. Abakeneye kubaka ni benshi, ariko abeko barondera Imana ngo ibahe urugo ni bake. Muri nyabwasha bakora abakobwa bariko barasenga, Mana umugabo akaba n'undi ariko ari pagara Kukarago hariya hanze, tibazombonera kuri Kukarago. Igihe cyo kurabira kuri Kukarago cyararangiye, n'igihe cyo kurabira ku kimenyetso cy'amavuta.
gihe cyaraheze hakeneye abakobwa bari ikimenyetso cy'Imana. abaronderera Imana ku mavi ni bake. n'abakobwa byo kurondesha kimenyetso. Reka ndondera amahera ngo urugo ruzoha amafaranga, ngo umusore niyambona afise amafaranga azo kujana kora amafaranga. No, nawe ariko arayarondera akeneye ubitsemo amavuta y'Imana, ubitsemo imbaraga z'Imana. Ndagusengera wa mukobwa we ubemwe ikimenyetso. Ucuruza restaurant nk'abandi, ucuruza imikashi nk'abandi, umva ibyo ukora ni nk'ibyo abandi bakora, ni nk'ibyo abandi bakora kugira ngo bibemo ubumote bwiza. Ukeneye kubikora uri ikimenyetso cy'Imana kugira ngo ukubonye nakubonere muri cyo uri kuri kurakora, ariko akubonere mu mavuta. Ibyo ukora, ibyo udandaza bidandaza benshi. Si wowe wa mbere ubikoze, benshi barabikoze barahomba, ariko kugira ngo ubikore bishobore guhagarara, pokea ikimenyetso kivuye ku Mana. Ikimenye Haleluya. Mwabakobwa munyumve, kavuga n'abakobwa amataye se y'abahungu bakiraba. Nta mukobwa n'umuvuka atafise taye. Mwabize neza. Ubigikenewe ni iki? Abakobwa beza gusa. Haleluya. Kera mu myaka ya kera hari abakobwa basanga bavuga ugasanga afise umutwe uza gutya, afise inkuki n'ibikibaho, bose bavuka bari finyole, bavuga nawe mukeneye ngo iyo nzobe niyo werekana aca, ngo ayo mataye niyo werekana aca. Hakeneye ikimenyetso. Taye barazigura. Hari umugeni nabonye yari yambaye itaye, igisusu cy'itaye yaguze. Yari yambaye ikanzu irimo bya bisusu bimwe bagura, gica kirahenga. Kibaze gihenga, ntabwo gihengura n'ibiko gica kimera. Ndetse nabwiye n'ibyo cyera mwiboneye. Gica kirapenga. Ibyo si byo biriko biraharugwa muri iki gihe. Hakenewe ikimenyetso cy'Imana. Urugo rwawe kizokubaka rugakomera, ikimenyetso cy'Imana. Ndabwiye Igifaransa cyinshi, ushaka ukivuge nka peroki uzokunanira, kandi uvuga Igifaransa cyinshi n'icyongereza cyinshi. Ikizobigushoboza ikimenyetso cyamwe mu yera kiri ku buzima bwawe. Mwabasore mwe guterura ibyuma bazombona ibituza, ibyo byararangiye, byaraheze. Reka nterura ibyuma babone ko isi bituza. Icyo gihe cyararangiye. Hakeneye amavuta y'Imana. Ndasenze ngo wakira amavuta y'Imana. Taye, umuntu agenda muri Nigeria bakamubaga akaza bamushyize ko taye, ariko bibagirira ingorane. Hari umukobwa umwe w'umunyarwanda yagiye baramubaga muri Nigeria, baramubaga bamuza abize amataye. Hari indani mu mubiri bafata inyama bakabaga bagashyiraho ibintu by'ibiplastike,
bashizeho ibyo bintu by'iplastique ageze agarutse bica biratoboka. Ubu ni myobo ku mubiri. Bafata inyama zimwe bakazikuramo bagaca bashyiramo ibyo bintu. Ubu ni ibikomere by'imyobo byaraza bakira. Yagiye kwinyegeza za Uganda. Ibiki mu mavuta. Ndavuze ngo mwibike mu mavuta. Mw'ababyeyi mwibike mu mavuta. Umugabo utamusengera muri iki gihe. Hari abagore b'ibirara, hari abakobwa b'ibirara baje bameze nk'inzige ariko basambura ingo. Ari iwacu mu Kibitoki hari igihembo yigeze kuza indaya zivuye mu gihugu hariya ziraza ye afashe umugabo undi mudamu akamucana yashobora kwiyumvira gusubira iwawe. Icyo yamukorera ni iki? Ngo yaramufata akamushyira mu kibasi cya kibasi akamwoza. Ayegeje kumwoza umugabo wari unamuha n'amazi yo kunywa, reka haza abamwoza sasa. Zarakunaniye no kumwoza ibirenge mukure n'ibirato. Arabyikwa ngo nta maboko afise, hazoza abamwoza. Ayegeje kumwoza akamwoza muri cya kibasi agaca amushyira ku gitanda akamusiga amavuta. Ayegeje kumusiga amavuta akamambika bebe ayo ayegeje kumwoza agaca amugaburira. Aho yamwoza inkoko irikira togota. Bana bimwe byo bawuzana agapande kamwe wowe yayizana yose inkoko n'ibinono byose kugira ngo abone ko atamugaburiye imbata. Isake nziza uwo yose wakwiyumvira umugore mbona rasiyo yamaye mbona akiyama nayo yaguhaye ufise amaboko genda ukore kubera kiwe nawe utoyirondera. Hazoza abayimu bamuca kiniki kugira ngo agukunde rero. Si kubera ko uzi guteka cyane, si kubera ko uzi kubitunganya cyane, ni kubera ko ufise amavuta yamwemuye ayazomufata mugumize mu rugo. Muranyumvise ga mwabadamu? Ayo azomugumya amavuta, ikimenyetso kizomufata agukunde. Biba dushaka gukunze mu akibu. Haleluya. Bimwe byarimo abantu batatu mu kagaja ayira gaheruka muri fiançailles gusa kugira ngo yengene kiraba n'intore zapfuse. Ubwa mbere yakubwira kuri maso y'inyana kugira ngo ibyo byiso senga Imana iguha amavuta nazosubira kubona ibyo byiso azobona utwiso wewe utwe twiso ayandi utasenze ari amageneration mashasha ariko araza gusangurira. Haleluya. Abagabo nabo ugasanga igira ibyo yishakiye mu rugo ngo nta hari imisore ifise ikashi kugira ni kashi nugira n'amavuta ari aba diaspora baramujana ifise n'amavuta. Agize gutya haza umutamu atagira amenyo mugabo akuye Burayi afise imodoka smartphone iPhone baca bamuhamagara bose bamutelefona umwanya umwe ko bamukeneye ariko batavugaye icyo munda mugatagira
kizobashoboza gutsinda satani, kizobashoboza gutsinda abadayimoni, kizobashoboza gutsinda isi. Petero na Yohana ngo bamaze guhagurutsa icyo kirema ngo yinjirana nabo mu rushengero, abantu bamubonye bamwe barumva baratangara. Uyu si wa wundi twahora tubona yicaye ku irembo ryitwa ry'indasegerereza. W'icyo kimenyetso akoze kibi kimenywa na bose, abantu bose barakimenya. Hari ikimenyetso kigiye gukoreka mu buzima bwawe, kigiye kumenywa na bose. Umva nyumviriza neza, nagutangarize ndaguhanurire, ikintu Imana igiye kugukorera ntabwo uzoshobora kugihisha, ntabwo uzoshobora kukinyegeza. Wanyegeje byinshi birakunda, ariko icyo cyose Imana igiye gukora kizomenyekana. Twazamura haleluya, kizomenyekana. Imana ivuganye nawe muri iki gitondo kwa aya masaha y'igicamunsi. Imana hari icyo igiye gukora mu buzima bwawe, Imana hari icyo igiye gukora mu rugo rwawe, Imana hari icyo igiye gukora muri famiye yawe. Kizomenywa na bose, kizoba ikimenyetso kivuga, kizoba ikimenyetso kivugira. Akira icyo kimenyetso mu izina rya Yesu Kristo. Imana ntigutandukanye n'abandi, Imana ntigusepara n'abandi, Imana ntikora ikintu kigaragara, Imana ntikora mirake abantu bose bakimenye. Twazamura haleluya, twazamura haleluya. Reka nakubwira wa mukobwa we, barakubenza bakubengera mu mpisho, ariko umufiyanse agiye kuza wewe bazomumenya. Mariyaje yawe ntizobera mu gifuri, mariyaje yawe ntabwo izoba yihishije, izoba ku mugaragaro. Ibyo Imana igiye kugukorera ikimenyetso gifatika, ukaba ubyizeye. Tera haleluya. Wakora ikimenyetso kimenywa na bose. Imana yambwiye ngo igiye kuba ikimenyetso kigiye kumenyekana muri repentance. Kozamura haleluya, igiye gukora ikimenyetso kigiye kumenyekana muri eglise ya repentance n'ayandi ma eglise la. Nimukomere Yesu amashi menshi. Intahe yawe yari yaravuzwe kuri radiyo, ariko igiye kuvugwa kuri televiziyo, igiye kuvugwa mu mahanga. Amahanga agiye kuza abantu. Imana yambwiye ngo igiye kuguha ikimenyetso. Akira icyo kimenyetso kivuye mu ijuru, ntabwo kivuye kuri muyomba wawe, kivuye kuri Yesu. Ntabwo kivuye kuri tantine wawe, kivuye kuri Yesu. Imana niyaguha umwana, kizoba ikimenyetso kivuga. Imana niyaguha akazi, kizoba ikimenyetso kivuga. Imana niyaguha urugo, kizoba ikimenyetso kivuga. Imana niyaguha visa, kizoba ikimenyetso kivuga. Imana niyagukiza iyo ndwara, kizoba ikimenyetso kivuga. Unyemera ugakomera Yesu amashi. Kimenyetso cyima. Abari bazi kugiye kumaramara bagiye kwemezwa n'ikimenyetso. Abari bazi kugiye gupfa bagiye kwemezwa n'ikimenyetso gifatika. Uzobazanira urukaratasi rubabwira ngo n'urukaratasi rwa mbere, ariko urwa kabiri uvuga ko ndi muzima, uvuga ko nakize. Semeni haleluya. Hari urupapuro rwa mbere rw'abaganga rwatanzwe ku buzima bwawe ruvuga ko hari indwara iri mu maraso yawe. Hari urundi rugira kabiri rugiye kwerekana ko uri muzima, ariko yavuze ngo zamure haleluya. Debo Chantal Amando Tile baya bini ya dasagode Tele maya Jesus kimenyetso. Ufite ikimenyetso cy'amaraso
ugiye kubeshwaho n'ikimenyetso cy'Imana. Komera, Imana igiye kukubeshaho mu kimenyetso cyayo. Kozamura haleluya. Akiri kimenyetso. Mfite ibimenyetso birenga kimwe binyemeza yuko uzangirira neza. 7 ndatangarije ubuzima bwawe bw'Imana iguha ikimenyetso cy'ukuri. Iguha ikimenyetso. Bwana asifiwe sana. Muhaguruke dusenge. Dusenge Imana iduhe ibimenyetso. Haleluya. Haleluya. Munyugarire imiryango. Ndakeneye ikimenyetso. Mwegera hano bakeneye gukunda basengera ngo Imana ibaheshe ikimenyetso. Naho mwoguma. Uri Imana yumva gusenga. Uri Imana yumva gusenga kwacu. Uri Imana yumva amasengesho. Uri Imana yumva gusenga kwacu. Uri Imana yumva gusenga. Uri Imana yumva gusenga. Imana igomba kuguha ikimenyetso aho ubaye. Imana igomba kuguha ikimenyetso aho ukorera. Imana igomba kuguha ikimenyetso muri repentance. Imana igomba kuguha ikimenyetso aho usenga. Imana igomba kuguha ikimenyetso muri ya group urimo. Imana iragomba abo mwasenganye bagomba kukubona ikimenyetso. Giye kubasenga muri rusange. Ejo umunsi wewe zubara iki. Umuntu wese nzomurabika kikiganza. Ibatuzotasi saa munani. Ibatuzotasi saa cyenda. Kuzofata umwanya wo kubasengera. Kugira ngo musigwe. Sigwe ni Bwana sifiwe. Muwe mu yandi mavuta, muwe mu bindi bihe, muwe mu rundi rugezo. Uyu mwanya muzamura ibiganza. Data mu izina rya Yesu. Mana mu izina rya Yesu. Izina rya Yesu Kristo. 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 Ndasenze mpamagarisha.
senze mpamagarisha nawe senga nawe senga nawe senga vugana n'Imana senga senga ni ijwi ryawe utuzi ijwi ryawe usenge sinakubwiye kuvugira mu mutima vuga n'ijwi ryawe wature n'akanwa kawe oya ni muriko murasenga muriko murongorera senga senga arico Imana iriko iraguha vuga n'akanwa kawe hari imigozi iriko iracika senga arico Imana iriko irakora ku buzima bwawe tegeka tell my God ubushobozi 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 umuriro 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 la 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 le 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 uiteka 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 uhoraho 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 yako tayamando senga 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 moto moto ndamenaguye imisozi iri ku buzima bwawe ndamenagura imisozi iri ku buzima bwawe ndaturira abadayimoni ndaturira iyo misimu ndaturira ayo mangetengete ndaturira ayo mangetengete ibyo bintu biziritse ubuzima bwawe iyo migozi iri ku maboko no ku maguru iyo migozi iri mu nda iyo migozi iri mu mugongo iyo migozi iri mu mutwe rekura umuriro mwami rekura umuriro mwari no koraniro rekura umuriro mwari no teraniro rekura umuriro mwari no teraniro rekura umuriro mwari no koraniro rekura umuriro mwari no koraniro ego Mana ndabasengeye ngo baheshe ikimenyetso ubaheshe ikimenyetso ubaheshe ikimenyetso Mana 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 ubaheshe ikimenyetso akira ikimenyetso kikubohora akira ikimenyetso kikwinjiza mu mugisha akira ikimenyetso kikwinjiza amasezerano ndategetse sheketeremo imbaraga imbaraga Yesu Yesu senga abandi bariko baragendererwa nawe uri mu mikino senga imbaraga fire ubushobozi 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 imbaraga imbaraga de palamo shikitete imbaraga kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu
kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Senga, senga alichimani likirakora. Hari amaorganizasiyo satanike ariko arasambuka, amaorganizasiyo y'ikuzimu. Turiko turadesorganiza imbaraga z'ikuzimu. Umuriro, 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 umuriro. Ay, 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 ay. Sambura, 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 sambura. Kupita, kupita, kupita iyo mizimu, kupita iyo mizimu, kupita iyo mizimu, kupita iyo mizimu. Achia, achia kwa jina la Yesu. Senga, senga, pomona. Leo ni siku yako, leo ni siku yako. Kuna ujumbe kutoka mbinguni, ari ubutumwa buvuye ku Mana ukubwira kuri kurabohoka. Le palabaya kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yesu, 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 Yesu. Ubushobozi, ubushobozi, ubushobozi. Yesu, Yesu. Telemo, senga, senga, senga. Senga, senga, senga. Ay, 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 ay. Toka, toka, toka unyen. Yaguturira. Toka, muvemo. Sezero bwa nyuma. Wabitega we, wa majini we bisokuruza. Vamo, vamo. Vamos! 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 Ndaguturira ubunye. Taka! Bandanya gusenga kugabanukiwe. Bandanya gusenga ikimani kirakora. Bandanya gusenga, bandanya isengesho. Zamura ibiganza, zamura amaboko. Humiriza amaso yawe usenge. Zamura ibiganza. Le palabush. Etelemaya. Etelema. Muriro. 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 Ndarekura umuriro. Ndarekura umuriro ku buzima bwawe. Ndarekura umuriro ku buzima bwawe. Iyo mizimu yakuziritse, iyo mizimu yakuziritse, iyo mizimu yo guterekera ikurekure. Iyo mizimu yiwanyu ikurekure, 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 ikurekure. Ikurekure, ikurekure. Izina rya Yesu Kristo. Ikurekure. Izina rya Yesu. Izina rya Yesu. Nachia nguvu, nachia moto. Ndarekura umuriro. Izina rya Yesu. Izina rya Yesu. Izina rya Yesu. Ndarekura umuriro.
ndarekura umuriro, 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 ndarekura umuriro mu izina rya Yesu. Toka 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 toka, rekura rekura rekura, sohoka mu izina rya Yesu, mu izina ry'ububasha, mu izina ry'ubushobozi, mu izina risumba ayandi mazina yose. Ndategetse, ndategeka imbaraga z'umwijima zirekure, imbaraga z'ijoro, imbaraga z'imizimu, imbaraga z'imizimu, imbaraga z'imizimu, imbaraga z'imizimu, imbaraga z'imizimu zirekure mu izina rya Yesu. Toka 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 toka, pomora pomora, rekura wapepuwe, wadaimoniwe, rekura wachiniwe, rekura 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 rekura, sohoka ningoga, sohoka ningoga, ndaguturira, rekura ningoga. Toka baragazima, toka. Yes, 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 kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Toka toka toka, baragazima 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 baragazima, ndatulie ya majini kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Toka toka toka, murekure 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 murekure, muvemo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Power power, le ubunyene hivuga, ubunyene igisanga ivuga, ubushobozi ifise nawe na Yesu bwo kwica no gukandagira inzoka na scorpion, ndakumanurira ko umuriro isahanye, ndakumanurira kamakara ubunyene, ubunyene mu izina rya Yesu Kristo Imana yamamagaye. Toka toka toka, ndamanuye umuriro mu izina cyaye, ndamanuye umuriro mu izina cyaye, ndaguturiye mu izina cyaye, ibitegana bimenaguye mu izina cyaye, cyamatuye ko ndabimenaguye mu izina cyaye, birahiye mu izina cyaye, baratsindwa mu izina cyaye, arabohotse mu izina cyaye. Amashi menshi kuri Yesu, kozamura, haleluya. Musubire mu bibanza muri mwari muri mu gatoya.
imigozi yose imuziritse ndayiciye muri aka kanya, ndayiciye muri aka kanya, ndayiciye muri aka kanya, ndayivutaguye 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 muri aka kanya. Iyi migozi toka 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 toka, muvemo wagitenga we, muvemo wa mizimu we, muvemo 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 muvemo, izina rya Yesu. Amashyi menshi kuri Yesu. Hari imbaraga, hari imbaraga, 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 ongera amashyi umwami Yesu. Iri teraniro ririmo ubushobozi bw'Imana. Hari umuntu abyumva cyane ariko arabibona ngo azamure haleluya. Mesiya, 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 Messiah, 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 urumugabo w'intwari, imuramvu ubona kwawe, imiyaga n'ibirabira. Messiah, 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 urumugabo haleluya. Kadukorera Imana iteguye ejo. Mbese biri mu gusengera inyuma cyangwa se nisubira kubabona hari bari n'itubire hari ducamo cyo cyangwa ntibasengera hari inyuma basengera kimwe ariko ndavuga ibi bitsinga bizwiye igihe bari n'ikintu kimwe bikimure mu bikemure sawa Imana ishimwe.
narimbuze ngo ejo hari ikintu Imana ikubikiye. Imana igweze abashitsi mwagize neza. Abashitsi bari hano ryo rya mbere baje bashobora kugira gukira abashitsi twokomera Yesu amashimeshi. Turabahaye kaze menjo byukuri mukaba mukunda Imana namwe mwikunda. Ejo mwabashitsi mwe ejo hari ikintu kizokorekera hano kandi umuntu wese azoba ari hano azokibona ko ari ikintu kidasanzwe cyakoretse. Hari umuntu Imana izobohora ejo, hari umuntu Imana izobohora ejo. Uwo muntu nta wundi ni wewe. Yesu ajana nawe ujana amahoro y'Imana. Ejo isaha 2:30 abaririmbyi bazaba batangiye kandi by'ukuri ndabinginze mugwanye dayimoni yo gucegwa, mugwanye idayimoni yo gucerwa. Gucererwa ni icyaha kandi n'umuvumo ku buzima bwawe. Ari ibintu bigenda birapfa muri we kubera kutabumwizigirwa imbere y'Imana gusa. Kugira umwizigirwa mu kazi ukagendera ku masaha n'umwanya wo gusenga. Zinduke cyo mu gitondo imiburi w'isambi we wageze hano utangure gusenga, gahunda itangure watanguye gusenga. Azi gushika mu shengero saa 4 saa 5 usanga abarinzi bahejeje kuri nikosa asanga twahejeje gutanga amashika twahejeje ibintu byose tugeze bica. Ukutaba umwizigirwa nikuzohamagara Imana n'igihe kimwe ikubwire ngo nanjye niho mbereye umwizigirwa. Ndakumva ariko sindi bikore. Genda wowe hayo umwanya wa mbere mu buzima bwawe abe wabikora. Ije kuba bizigirwa imbere y'Imana gusa. Haleluya. None kandi ababazi kamvuga kaka nimba je mudahora mubona ncererwa muri eglise mwibaza yuko nanje ntabafise ibintu byoncerera muhira ndabavanayo ku ngufu kugira ngo nducererwe mu nzu yiwe.
ingufu nta bintu. Ntitugomba kubamenyereza ibyo mwakuze mubona mu madini atandukanye. Hari amadini aho hanze umupasiteri usanga aza mu rushengero saa yine akaza hageze ko yigisha. Niko mpora ndabikora ba muri wanje n'abandi. Hari aho mwagiye muca hirya hino hino kugira abapasiteri mubone mu rushengero mubone hageze umwanya w'ijambo agasohoka imbere y'abantu bose. Muhora mubona asohoka imbere y'abantu imyaka 10 ariko n'imyaka 20 gahera mukoreye gusa ese wani ntambara zo kubahiriza nimba ari ikintu Imana yanyigishije ko ni ikintu cyo kubahiriza umwanya kuva kera. Haleluya. Hari abapasiteri ashobora gucererwa muri eglise ari muri gusenga ajya muhumirije byo akabaragiye mutabone yaci mubone ngene yinjira ni mubona ningene asohoka. Usanga bene hari umuryango yinjira hageze kwirije byo akigisha ahejeje abanga muhumirize dusenge akacagira umuntu matangura gusenga yatangura gusenga ariko ndabahesha umugisha tugatsozera byose mubikore yizigiro. Nakoze kwitaba amasengesho y'uyu munsi. Ejo